Reka nsubire kukuramutsa naraguha kaze mu mwanya wacu wewe ukunda kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose tuba twagutunganirije. Murazi ko turaba mbere mu kubashitsa ko amakuru abariko aravuga ijyanye no mu gihugu cacu c'u Burundi, inkuru zirabana na politike, inkuru zirabana n'umutekano ndetse no mu bindi bisata vyose bitandukanye vy'ubuzima bw'abanyagihugu. Hari amakuru yihuta cane tugira turabire hamwe ariko aravugwa muri politike. Abatavuga rumwe na leta bahatse gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye ndetse bakanatanga ikiringo c'amezi abiri, no kuvuga iminsi 30 ngo Ndayishimiye abe yemeye kugirana ibiganiro nabo, atobigirana nabo ngo bagaca bakoresha intwaro canke se bagakoresha intambara kugira bavaneho ubutegetsi. Ivyo bikaba vyari vyavuzwe na Jeremy Minani yahora ari umuvugizi w'urunani Seforo Arusha, inyuma akaza kuvanwa muri ico kibanza. Vyaragiye bivugwa kandi ko kuri ubu ngubu hari ikintu gikomeye cane kiriko kirategurwa, ndetse tukaba dufise amakuru yihuta tugira turabire hamwe kukungene abo batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD batanguye gucikamwo ibice, ndetse kuri ubu amakuru akatubwira ko ibintu bitifashe neza mu bahatse gutembagaza canke se mu bavuze ko bazohangana na CNDD-FDD gushika bayivanye ku butegetsi. Mu yandi makuru dufise kandi, Hussein Radjabu yatezwe umutego ukomeye cane. Amakuru yo kwizera dushikira nuko Hussein Radjabu mu gihe ariko ngaritegurira kuza ngaha mu gihugu c'u Burundi nk'uko aheruka kubimenyesha, ngo ndetse bamwe mu bagumyabanga bakaba bariko baramwitegurira, Hussein Radjabu ngo yatezwe umutego ukomeye cane n'abari mu nzego z'ubutegetsi ngaha mu Burundi. Turaza kumenya uyo mutego watezwe Radjabu Hussein ni mutego nyabaki, ese ninde yoba yarawumuteze, ese indyane ziriko ziravugwa mu bagwanya leta ya CNDD-FDD zo zoba zishamikiye kuki? Ivyo vyose niyo makuru tugiye kugarukako muri ano makuru twagutunganirije. Sangwa kaze mu mwanya wacu wewe ukurikira kandi ugakunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Kuri wewe utarafyonda subscribe, ngira ndagusabe gufyonda ko kugira igihe cyose turonsa amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere ibiganiro n'amakuru vyacu bishikira atanumwe yagutanze kubironka. Ufyonda subscribe nukumanuka munsi y'ino video ukaraba handitse ijambo s'abonner, nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa. Kuri wewe ukoresha icongereza uraraba handitse subscribe maze ufyonde ko igihe cyose dushize ko inkuru iraje igushikira atacamira. Mu makuru yacu nagutohoreje imbere yuko nyagushikiriza, reka mbanze ndaguhe kaze wowe twumviriza uri ngaha mu Burundi, intara yose uberereyemwo, igisagara cose uberereyemwo, umutumba wose uberereyemwo, mwese ndabaye kaze cane. Ndakengurutse ku munywanyi wacu ariko uratwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi, mu gihugu c'ubanyi ca Tanzania, igihugu c'ubanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi, muri Uganda, ntibagiye n'abanywanyi bacu bariko barabana natwe bari mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Mwese ndakengurutse abari ku migabane y'amakungu ya kure, namwe yasinyane sindabibagiye. Reka zino nkuru tuzitangurire muziriko ziravugwa muri politike, ndetse tunarabe umugambi ukomeye cane n'umutego watezwe Hussein Radjabu nk'uko amakuru adushikiye uno mwanya avyerekana. N'amakuru ariko aravugwa cane. Mu misi heze twababwiye ukungene Hussein Radjabu ariko arategura kugaruka mu gihugu c'u Burundi, kandi ngo akazisubiza ikibanza yabujijwe, ikibanza yahoramwo mu mugambwe CNDD-FDD, na cane cane ko ari umwe mu bo cavunye, ndetse akavuga ko Hussein Radjabu abitse amabanga akomeye cane y'igihugu, na cane cane ayo mu mugambwe CNDD-FDD. Hari ayandi makuru adushikira yuko Hussein Radjabu afitanye umubano uhambaye n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, ngo kuko uwankaga Hussein Radjabu ari umuhisi Petero Nkurunziza, none ngo Petero Nkurunziza aho apfiriye ibintu vyoba vyasubiye gusubira mu murongo ku ruhande rwa Hussein Radjabu ndetse n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito.
Mu vyo Hussein Radjabu aheruka gutangaza yamenyesheje yuko ngahejeje kuva mu munyororo atanumwe yigeze amukozako n'iminwe, ndetse bikavugwa yuko ngo Hussein Radjabu yasohotse mu ibohero, bikavugwa yuko ngo inyuma yo gusohoka mu ibohero yatanguye gutegura ibikorwa vyiwe vyose ari mu gihugu c'ubuhungiro, ndetse bikavugwa ko yakoranye vya hafi n'abari muri CNDD-FDD abagumyabanga, ndetse bamwe ngo bamukundaga cane bakamwizeza yuko bazomushikiriza ibiriko birabera mu gihugu vyose, amabanga yanyegejwe kugira amenye ukungene igihugu cyifashe ndetse n'ukungene azogaruka, kandi ngo agasubizwa icubahiro ciwe yatswe ubwo ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Twaragiye turonka amakuru yuko ngo Hussein Radjabu atari rimwe canke se atari kabiri yahatswe kwicwa, ndetse ngo ivyo bikaba vyarakozwe n'abari mwigendereza ry'u Burundi, ndetse ngo ku mamisiyo yagiye atangwa mu bihugu bitandukanye vyavugwa ko yuko Radjabu Hussein yoba aherereyemwo, ariko inyuma yaho General Neva afatiye ubutegetsi canke se atorewe kurongora Burundi, ngo ibintu vyoba vyasubiye kugenda neza ku ruhande rwiwe na Hussein Radjabu. Abantu bavuga yuko ngo urwanko rwari hagati y'umuhisi Petero Nkurunziza na Hussein Radjabu, ngo Ndayishimiye wewe ivyo atavyo azi, ndetse ngo atakibazo na kimwe afitanye na Hussein Radjabu. Murazi ko mu ngero umukuru w'igihugu akunda gutanga avuga Hussein Radjabu, ndetse munibuke ijambo Ndayishimiye Varisito yashikirije ku munsi wahariwe umugwanyi, ubwo yariko arahamagarira abanyagihugu kwicungera umutekano ndetse no kurinda igihugu, ariko aramenyesha kahise k'umugambwe n'ukungene ibiganiro vyatumye habaho ubutegetsi busangiwe. Ivyo vyose ivyo biganiro Perezida Ndayishimiye akaba yaragiye atanga uturorero, ndetse akanavuga ko Hussein Radjabu ari umwe mu bafashije cane muri ivyo biganiro, aho wewe nyene na General Neva ndetse n'umuhisi Petero Nkurunziza aribo bari kwisonga muri ivyo biganiro, ndetse barinagiye banasinya amasezerano atandukanye. Ivyo vyose tubifatiye ko tubona ko hari ikintu gikomeye cyane kiri hagati ya General Neva ndetse na Hussein Radjabu, ndetse tukanafatira ku vyo Hussein Radjabu ahejeje gutangaza amenyesha yuko ngagiye kwisubiza ikibanza yatswe muri leta CNDD-FDD na cane mu mugambwe, yabivugwa yuko ari n'umwe mu bawutanguje. Kuri ubu ngubu Hussein Radjabu akavuga yuko intumbero yiwe ari ukugaruka mu gihugu, ndetse hagasubira gutunganya ibintu vyononekaye mu mugambwe, akavanamwo indyane na cane ko ngabagumyabanga bamwizigira cane, kandi bazi ko ngo ari umuntu afise ico amariye umugambwe gihambaye, kandi ngo ivyo vyose Hussein Radjabu agarutse mu mugambwe azoca abishira ku murongo. Amakuru yo kwizera dushikira yerekana neza ko integuro Hussein Radjabu yo kugaruka mu gihugu iza inyuma yaho bigiye bivugwa yuko yatezwe imitego itandukanye n'abategetsi, ndetse bikavugwa yuko yahatswe kwicwa inshuro zirenze imwe. Gusa Hussein Radjabu kuko azi vyose, ndetse n'ikungene abategetsi b'u Burundi bakora vyose yagiye arabisimba. Amakuru rero atwereka ko ukuza kwa Hussein Radjabu kuzotangurira kwinjira, ndetse akanakorana cane n'abari mu mugambwe bamuha amakuru y'ukungene igihugu cifashe. Bamwe bakavuga ko Hussein Radjabu asubiye kugaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi ibintu bishobora kunyuka, ndetse bikavugwa yuko ngo hashobora kugira bamwe bari mu mugambwe CNDD-FDD bagiye barava mu yindi migambwe, nk'uko Hussein Radjabu wewe yavyivugiye azoca bose abavanamwo, ndetse akamenyesha yuko ngo aribo batera ikibazo gikomeye, ngo kuko hari ivyo batazi vy'umugambwe, bigatuma rero ngo hari ivyo bakora kuko batazi ico umugambwe ushingiyeko, ndetse bikavugwa yuko ngo ivyo vyose vyoba biriko birategwa n'ukungene batazi igihugu cafashwe, ndetse ngo n'ukungene igihugu caharaniwe. Ivyo vyose bikaba ari ibivugwa na Hussein Radjabu. Mu makuru yacu kandi nk'uko nari nabikubwiye mu ntango zayo, nakubwiye ko nkubwira ku yandi makuru ariko aravugwa cane yanyegejwe muri politike, na cane ku bantu bashatse
kuvanaho leta ya CNDD-FDD. Twarabashikije ko inkuru zirabana n'ivyagiye biratangazwa n'abantu bagiye bakunda kuvuga yuko bahaye ikiringo umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, ariko havuyemwo impari zikomeye cane, ndetse bamwe muri abo bagwanya leta kuri ubu ngo batanguye gucikamwo ibisata bitandukanye. Amakuru adushikira nuko hari ugutumvikana mu bagwanya leta y'u Burundi, ndetse ngo kuri ubu bakaba batanguye gusubiranamwo mw'ijambo Jeremy Minani aheruka gushikiriza kw'iradiyo, yamenyesheje yuko ngimvo zituma badashika ku ntumbero yabo ngo yo kwikuraho leta y'agahotoro, leta y'igikenye ya CNDD-FDD, vyose ngo biva ku mvo z'uko ngo hoba habayeho ivyo ukutumvikana ku ngingo zifatwa, ndetse bikavugwa yuko umugambi bari bafise wo gukoresha ingufu z'igisirikare woba warabapfubanye. Uwo mugambi bari bafise wo gutera igihugu bikaba vyaraje kuva aho iyo migwi ndetse n'abo banyepolitike batariko baravuga kumwe, batangura gucikamwo ibisata bitandukanye, bamwe bagafata ingingo abandi bagafata iyindi, gutyo rero ngo umugambi wabo wo gutembagaza ubutegetsi ndetse no kuvanaho leta yo bite y'agahotoro, ngo uwo mugambi wabo gushikana n'ubu utarashigwa mu ngiro. Birumvikana ko hagati yabo batanguye gusubiranamwo ndetse no gushwana. Ivyo vyose bikaba biterwa n'ukungene buri wese yigungira ko, ndetse buri wese akurura yishira, akavugwa ko ngo muri ivyo bisata bitandukanye by'abagwanya leta harimwo bansumirinda barondera utwo birira ngo baheza kuturonka bagaca babivamwo, ngo kuko ngo babona ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwatahuye intumbero yabo, ndetse ngo bwanakajije ivyo bwama bukora kugira burinde igihugu ndetse bunakirinde abashaka kugitezamwo umutekano muce, nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Ivyo ngo vyoba vyaratewe n'ukungene igikorwa cose cyagiye kirategurwa muri abo banyepolitike bakorera hanze y'u Burundi, vyagiye bishigwa habona ku maradiyo ndetse no mu bimenyesha makuru, bigatuma ngo CNDD-FDD itahura umugambi wabo, gutyo ngo ikitegurira ivyo babigiye kwishikira. Ivyo vyose ndiko ndakubwira harimwo ivyavuzwe na Jeremy Minani, ariko akamenyesha ko intumbero yabo ngo yo kuvanaho leta y'agahotoro ngo ari uko iyo ntumbero ibandanya, kandi ngo bikazoshika kugira aho igihugu gisubira kuronka umwidegemvyo n'abanyagihugu, kandi ngo bagashiraho igihugu ndetse n'umuperezida atwarira bose, atari utwarira ubwoko bumwe canke se ngo atwarire umugambwe umwe uri ku butegetsi nk'uko bobo babivuga. Izo njyane zivugwa mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi vyoba ari akaryo keza ko kugira bari muri CNDD-FDD babandanye ibikorwa vyabo, ndetse bikavugwa yuko ngo bibandanije gutyo izo njyane nazo zigakomeza kuvugwa muri abo bagwanya leta y'u Burundi, bishobora guhera bibonetse yuko atanguvu bafise ndetse ataco bakoze. Gusa Jeremy Minani wewe amenyesha ko intumbero yabo bazosubira bakishira hamwe, ndetse ngo ibintu vyabo n'ibikorwa vyabo vyose bigiye gushigwa mu kinyegero, ku buryo igihugu kizofatwa atawumenye ndetse n'amakuru atigeze atangwa. Gusa Jeremy Minani we akemeza ko ngo nubwo bariko baragwana urugamba rukomeye cane, ngo bashobora no kuzoraga abuzukuru babo, ngo urugamba rw'intambara, urugamba rw'igisirikare ni urugamba utamenya ngo ruzatangura kino gihe ruhereye kuri kino gihe, ariko ngo ko bazobandanya gushika bashitse ku ntumbero yabo. Ngivyo ibiri kuvugwa mu batavuga rumwe na leta, ndetse bagiye bavuga yuko ngo bayihaye ikiringo c'amezi 2 kuba yemeye ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo batavyemera, bagaca batanguza intambara, ariko vyarabananiye nk'uko biboneka. Amazo ya Hussein Radjabu nayo ariko aravugwa, turabandanya kuyatuhuza duhejeje kuronka ukungene ndetse na bamwe mu bategetsi bariko barakorana cane na Hussein Radjabu, turaza kubashikiriza na cane ko dufise amwe mu mazina y'abagumyabanga bakunda Hussein Radjabu bitagira akagero, ndetse ngari nabo bamuha amakuru yaho
igihugu cigeze, ibiriko birabera mu mugambwe ndetse n'ivy'abategetsi vyose bariko barategura, ivyo vyose ngo bikaba bizashira iherezo ku njyane ziriko ziravugwa muri uno mugambwe ndetse no mu bategetsi b'ibihangange barongoye igihugu c'u Burundi. Ivyo byose ngo Hussein Radjabu ariko aritegurira kubishirako umusozo. N'amakuru yacu tubandanye gutohoza uko agenda dushikira nayo muraza kugenda muyaronka, ariko nkaba no kubwira ko kuri wewe utarafyonda sabone canke subscribe wanzu gafyonda ko kugira igihe cyose turonsa amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urajuba mu bambere bishikira. Nakengurutse cane, komeze kugira ibihe vyiza.